Rafiki yako ndiyeye adui yako. Uwo ni Mr. Nice ndakurahiye. Igihe kimwe gari ya mosha ngiyo mu butayu bwa kure, ngirango hari mu butayu bwo muri Arabiya basha. Muri iyo gari ya mosha harimo umugabo yitwa Virigili agenda aririra udukate. Hakaba harimo n'umugore w'umwiraburekazi yari afise umwana ariko ararira akagenda aramuhoza. Bagenza urugendo rurerure, gari ya mosha irahagarara. Virigili agomba kwihagarika. Aca asigarana akana ka wa mugore umukate yariko ararya. Hafi yaho hariho iduka. Arabazanye n'iduka ati mbe wa mugabo hari umuntu wigeze umbonera ngaha? Wa mugabo arinumira aguma yirabira televiziyo yiwe. Virigili ati none ga mutama ndagusavye basi unyereka ahantu hari ubwiherero. Wa mugabo akoresha urutoke gusa ati hari inyuma. Virigili akikamye inyuma asanga bwa bwiherero budumu rusazi gusa. Ariko nta kundi yari gukora kuko yari afise umusongo umudunereje. Bugingo asutamye aza yumva ijwi. Virigili hari umuntu wifuza yuko agushikana mu gisagara co hafi yo ngaha. Virigili akicumva iryo jwi ati egome. Uwo muntu yaramubwiye uko aca arigira. Virigili aje gukora igikorwa cari camujanye aca arakaraba mu maso. Muri uwo mwanya Virigili ahejeje aca abona imodokari asaba yuko imutwara. Uwo ariko arayinyonga yari umugabo yitwa Kefu. Kefu muramubona yavuvye kuri vora wampaye inka. Kefu niko kubwira Virigili amahera muha. Virigili aratangara kumva Kefu amudugirije ko amafaranga yo kumutwara. Ahantu yari kugendera $100 aca musaba amadolari $200. Virigili nta kundi yari kugira yaravyemeye. Bari muri ya modokari Virigili yumva arashushe kubera hari mu bugaragwa. Kefu agatabi ntikamuva ku munwa. Aha rero hari hashushe bimwe vya danje ivyo mu bugaragwa namwe murabizi. Kubera iyo modokari yari igize urugendo rurerure hashushe biba ngombwa yuko bahindura amapine. Kuko amapine yari yashushe no gutoboka aratoboka. Bakomeza urugendo bashitse imbere bashira amazutu muri ya modokari yabo. Ariko kubera bwari bwije baca bahitamwo kwiruhukira. Murababona bari kumukomezwa ngaho barindiriye yuko buca kugira babandanye urugendo. Kefu rero abaza Virigili ati ni giki catumye uza muri aka gace mugabo? Virigili ati jewe nje kurondera akazi wa mugabo kandi ndizeye ko nzokabona. Kefu abwira Virigili ati sha ahantu uje gukora si heza. Ati ngaha akazi konyene uzoharonka n'akazi gasaba inguvu nyinshi. Virigili ati jewe sintinya akazi genda umukozi akomeye. Rero barabandanya urugendo. Virigili yakira Kefu kunyonga. Kefu nawe abararyamye bitewe n'ubushuhe bwariho. Virigili rero aca ariyiba kugira ngo yugurure umuyaga wo mu modokari kimwe bita AC canke climatiseur. Buginga yishizemwo imodokari ikirahagarara kuko imoteri yari inaniwe. Virigili ati sigaho kura mwiyo climatiseur. Ariko Virigili aca aramusaba imbabazi. Acava ngaho rero agenda nk'ugiye kuruhuka kubera bari bahagaze. Agize ati azabona igihongo c'amabuye aja kuraba asanga ni inzahabu. Amaze kubona ko ari igihongo c'inzahabu aca hamagara Kefu kugira ngo aze yirabira ubwo butunzi. Hanyuma Kefu aca amubwira ati reka rero ducanire ku muriro turabe yuko ari inzahabu koko. Erega bacaniye ku muriro basanga ni inzahabu originali. Baca batangura kuzimba bati turakize turarosa imari. Bakoresha ibipawa bakura ku musenyi. Basha barabandanya kuko rwari uruhongo runini rw'inzahabu. Rwarubuye rurabananira kubatura. Baca bashira ku mugozi babohera ku modokari. Kefu imodokari ayicumitamwo igitesi. Wapi umugozi uracika. Hanyuma nishavu n'akantu baca bagenda gusenya inkwi. Kefu arabwira Virigili ati aha tutacanye imbwa zo muri aka karere ziratwirahira ndakurahiye. Ati umuriro rero niwutuma zitatwegera. Mwijoro rero bacana umukomezwa wa danje. Batangura kuganira kuri ya mari babona. Kefu rero umunezero uramwica atangura no gutamba ugwemarika. Ati turahiriwe ubuzima bwacu bugiye guhinduka.
aca baba barahanahana ivyiyumviro biyumvira ingene bokurayo za nzahabu zari zabananiye. F abwira Virigile ko hakenewe imashine yo kurandura ico gihongo c'inzahabu. Aca avuga ati ariko vyoba vyiza wewe Virigile ugiye kurondera iyo mashine jewe ngasigara ngaha, kuko wowe ubuzima bwo ngaha muri ubu bugaragwa ntiwo bushobora. Virigile ati wapi jewe nsigara ncunzi y'imari mugabo, wewe genda uzana iyo mashini. Ati jewe nta n'abantu tuzinanye mw'ico gisagara woshobora kuntiza imashini. Kefa aramubwira ati sha niyo ngingo ufashe. Virigile ati genda umugabo nta kintu kizontwerukira ngaha. Avuga ati jewe nzokurindira gushika aho uzogarukira. Mu gatondo Kefa imbere yuko agenda yasigaranye imfungurwa Virigile, amuha amazi, aca musigarana n'impuzu azokwifashisha mu gihe bikenewe, aca musigarana n'icuma kizomufasha kwikingira. Amubwira ati je ngaha rero birashobora kuntwara nk'indwi yose kugira nzogaruke. Kefa baragiye, Virigile asigara ngaho. Aca afata za mpuzu azubakisha akazu azobamwo. Aho yari yamusigaranye na telefone. Aca aja gusenya, agarutse abona sikoropi y'amahanga imugana. Aja kuyica iramusiga. Mwijoro aca aracana umuriro, atangura guteka ivyo kurya aravyihereza. Urwamo rw'imbwa nazo zikuga hirya no hino. Nuko bukeye Virigile avyuka arushe cane. Amaze kuvyuka atangura gukaraba mu maso. Niko kuza yumva telefoni isonye, aca agenda ariruka agiye kwitaba. Ariko asanga Kefu arakufye. Virigile rero azabona indege yaguye ngaha muri ubwo bugaragwa. Atangura kwiyumvira ko yoba aribera muri iyo ndege. Aca arahindura ati ahubwo reka ntware ibice bimwe bimwe vy'indege nje kuvyubakisha. Aca agenda yubaka agasago hafi ya za nzahabu. Kubera yararushe aryamye asanga izuba ryamufashe. Izuba ryo mu bugaragwa namwe murarizi. Aca agenda yicara kuri rwa ruhongo rwa za zahabu. Iciyumviro gica kiraza ko yosubira akagerageza kumena ca gihongo ca za zahabu. Yagerageje umwanya muremure ca gihongo kirameneka. Aca ahamagara Kefu amubwira yuko ca gihongo yakimenye. Kefu amubwira ati nzoteba kuko imodokari igenda irazima. Aca musaba ko yokwihangana gushika agarutse. Mwijoro Virigile yacanye umuriro, aca akangisha zambwa urumuri kugira ngo ntizegere ahari. Mu gitondo rero asuka amazi kugira ngo anywe. Azabona inzoka amahanga yarije kumurya. Virigile ayisimbirako kugira ngo ayice ariko iramusiga. Erega Virigile y'amazi yarafise asanga yakubise umugere yose araseseka. Aca asubira kuri ya ndege kugira ngo akure kw'ibindi bice avyubakishe. Akiri ngaho abona umuntu azamugana, ariko Virigile aca yinyegeza muri ca kidege. Uwo muntu yari umugore, arabona Virigile aca amusaba gusohoka. Uwo mugore yarazaniye Virigile amazi n'indya, ariko Virigile yanka kubirya. Uwo mugore rero abaza Virigile ico ariko arakora muri ubwo bugaragwa, ariko Virigile yari kuri mission arihorera. Uwo mugore aguma amubaza, Virigile arihorera. Uwo mugore acatahura ko Virigile ashobora kuba ari ngaho kubera ikintu kanaka. Amaze kubona ko ari ikintu ariko aramuhisha, aramubandanya. Aguma amucucagira ibibazo vyinshi. Virigile abwira uwo mugore ati reka kwivanga mu kazi kanje. Wa mugore agenda nk'uwerekeza aho Virigile yaba kuri ca gihongo. Virigile aramubwira ati va ngaho ugende. Uwo mugore aravyanka. Aca afata ca cuma aramwica. Aca amuhamba ngaho nyene. Imbwa zica zitangura kuza gutembera aho hantu, ariko Virigile arazirukana. Virigile ivyo vyose yabikora akorora amosozi. Umunsi ukurikira Virigile ntiyaragifise indya. Kefu aca amubwira ati ya mashini narayirose ariko sinzokwihuta kuza. Kefu rero aca abwira Virigile ati bandanya wihangana mwana wa mama. Mukanya Virigile azabona imodokari yariko irarengana aho hantu, ariko kubera gukunda ubutunzi cane yanka kubahagarika kugira ngo abasabe ivyo kurya. Yiyumvira ko bohava bamusaba za nzahabu.
mu nyuma niho haza igihuhusi c'umuyaga yiruka hamwe yari yubatse ka kazu, ariko wa muyaga ka kazu ka Virigile urakagurura. Bugingo yariko ariruka igiti kimucumita mu nda wampaye inka. Kubera wa muyaga mu gitondo Virigile niho yasanga yuzuye umucanga, asanga urutamahero rwamucumise mu nda. Aho kwisokoramwo rwa ruti abanza kuja kuraba za nzahabu ko ariho zikiri, aca asanga umusenyi waraye uzuzuyeko, arasesura asanga ziracariyo. Niko kubona kwishinguramwo rwa ruti rero. Basha aca atangura kuvirirana, ariko aca cana umuriro afata ikintu gishushe ashira kuri rwa ruguma kugira ngo areke kuva amaraso. Aca araryama ngaho, ariko yaramerewe nabi. Bugingo yararyamye abona wa mugore yishe agarutse, amusomya ku mazi. Ahejeje aca aragenda. Ya telefone ibirasubiye gusona. Virigile abwira Kefu ibya wa mugore abonye. Aca amubwira ati ndagusavye unyaruke umpitane. Wa mugore aragaruka abaza Virigile ati no gufasha iki? Ariko Virigile kubera gukunda za mari amubwira ati nugenda undeke. Uwo mugore aca arigira. Virigile asubiye kunamura amaso asanga akikijwe n'imbwa amajana. Ahamagara Kefu amutabaza amubaza hageze. Yambambira Kefu kuri telefone ko yoza akamutabara izo mbwa. Ko Kefu yari ahantu amurabira muri jumeri, arindira ko za mbwa zimwihereza kugira ngo aze kwitorera za zahabu wenyene. Mbwa zirengera kuri Virigile ziramurya, ziramuburuta hasi. Zamuburura niko yitegereza za zahabu. Kefu abonye za mbwa zimurangije aca azana ya mashine kugira ngo yiyimbire za nzahabu. Aha yariko yitegereza umuvyimba wa Virigile ati ndaguhanye tu. Aca asubira muri ya modokari yiwe kugira ngo atangure kwimba za zahabu. Ahindukiye ntiyamenye umwami yuvuye uburamwishe. Voilà. Nguyo abaraguye impande ya mugenzi we Virigile. Sije no hahera hohera aba bagabo. Icigwa ca mbere twokura muri no nyigisho: ntuze uhemukire umugenzi. Umugenzi mwagoranywe mugasangira amabwa, umugenzi mwavuranye ubupfu, umugenzi mwasangiye akabisi n'agahiye, mu gihe umugiriye nabi aba ari umuvumo wiremetse. Yatanguye kugoka ubwa mbere yaka amahera menshi Virigile, aho yari kugendera $100 amwaka $200. Hari abantu batari bake bagira ibi bintu bakamena amaso bagenzi babo, ugasanga ikintu yari kuronka ku mafaranga kanaka aciye akigwiza na kabiri. Uko nuguhemukira mugenzawe. Ivyo rero bizana umuvumo. Inyigisho ya kabiri: ntukumire ku vyisi, ntukagira umwina mwinshi w'ivyisi. Aha ndavuga amafaranga, nguruhe wibagire no kwibagira, nguruhe wibagire n'ubuzima bwawe. Virigile yararose ubufasha bwose bushoboka, ariko yanka kuvirira ca gihongo c'izahabu. Aruhukira gupfa na bwa butunzi butamufashije. Abantu benshi baraja ngaho bakagokera bagenzi babo bakamenja, ugasanga na bimwe bamenjeye barapfuye batabiriyeko. Mbere ugasanga bimwe yamenjera biciye biribwa n'abandi. Icigwa kigira gatatu: reka mvuge nti nica umuntu wese yitwa maneko. Umuntu wese aneka abantu kugira ngo wenyene abagirire nabi canke abatange kugira ngo bagirirwe nabi. Ugasanga atunya ahantu, yateze umutego, arindiriye ko umutego ufata ico yateze. Nagomba mvuge nti uyu n'umuvumo ukomeye cyane. Kefu yagiye ahantu ararereka kwimbwa zirya Virigile kugira ngo aca afata za nzahabu azikorere zose. Reka ndabereke ingene vyaciye bigenda. Yiyumvira ko za nzahabu azishikiriye. Reka ndabereke. Wara, uku niko bigendera umuntu yiyumvira yuko yanetse abandi abashikanyeyo. Ijana kugirira nabi mugenzawe ngo umushikaneyo n'umuvumo. Ihane wa muntu uri kurakora ico gikorwa. Nivyo simpariye, ushobora kuba uri kuraneka abandi, uwo muntu urashobora kuba uri kuramuneka ukamutanga bakamwica no kumwica. Ugaca uja ngaho karari kubwanwa
aha nawe ni chini. Urunigo ruba rukurindiriye. Uriko urabigira nimbura ahantu tunya ahantu mwishengero, ukabutunye mu gihugu kanaka bakurungitsemwo, ukaburi kurarereka ngo nakashikeyo. Ahubwo uzubwenge usigusezeye abiwanyu, usigusezeye inshuti n'abagenzi, usigusezeye umugore n'abana, kuko nawe uruba rukurindiriye abaruru nyene. Ushobora kwiyumvira yuko unetse naka uti mukanye baramurangiza, nawe ntumenye yuko hari umusinayipere yakubonye kera utwuri kurigira, ukaza wumva uri hasi utazi ingene bigenze. Nuko Imana ikora. We uja ahantu ukaneka urindiriye ngo naka bamushikaneyo, reka bikubere ikigwa. Bashobora kuba baraguhaye uduhera two gukora ico kibi kibishe, ariko utihanye urapfa nta kabuza. Hari naho abo bagutumye nyene ari bo bazoshika bakugomora mu mutwe kugira ngo ntuzomena amabanga bakubwiye. Ngo bibwirwa benshi bikumva benevyo. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ngo rucira mukaso rugatwara nyoko. Umuntu atarashika mu ijoro ry'abarundi bose turamuhaye kazi.